yakoreye iciza cose muri jewe. Donc iciza mfise sije ndacikoreye, ni Imana igikoreye muri jewe kuko kiri muri jewe. Ariko ikibi cose kiri muri jewe kubera ndi affecté n'ico caha. Zoba nkiriho uzombera ico urupfu rutazonyaka, igihe nta zoba nkiriho ninagera mu mwonga. Nitwa arakaza Don Divin, mugabo muri kino gihe hari abantu banyita ngo divine gift, rero nabo numvise bihenda ngo nitwa divine gift, mugabo ni divine gift, ni divine gift, mugabo amazina abavyeyi bampaye nkivuka ni arakaza Don Divin. Don Divin canke oya tugumane divine gift. Aha, karamukoze kabavyeyi rero ucumengo si nagakunze mu congereza. Okay, ndavye zogazo guhamagara divine gift. Yago. Okay, turayikadire mu kiganiro cyacu cyashoboye. Murakoze cyane. Ego ndaza ashobora kuba ashoboye byinshi, ariko noneho reka tukiganira mu gikorwa sanze akora indirimbo mpimbazamana. Benshi ashobora kuba bamumenyereye nyene mu bintu atandukanye, ikihenshi atandukanye, ariko rero no musi tuje kuvuga kuri divine gift. Avambwira ko narivuze na umusi tuje kuvugana kuri we personnellement. Divin tumuzi rero Divine, sorry. Amenyeye akora ibikorwa byinshi, ariko no muzi rero hari igikorwa tumaze kumubona ko cyagaragaye mugakumbura ashaka ko n'ibindi biri inyuma. Reka tubwire rero tuzakuvugana cyane ku gikorwa kigaragaye muri minsi mike, ariko reka tubanze adusubirire inyuma gato atubwiye ko kumbura ndashaka ko yaragaragaje, ariko tutagumye tuvuga ko cyane. Yego. Bon, sinzi novuga yuko urugendo runini yanagize rw'umuziki. Nibaza ko nkiri mutoyi cyane nakuriye mu muryango abakuzin abakuzine abatante bararirimba, kandi rero hari mu myaka akaziki kari kagezweho genre kumbiriza CCIB FM+ 2003-2004 kumviriza uturimbo twa Fizo turyoshe, nkabona nyene umutante wumva yarakijijwe asengera muri Minevam aha muri ville, nkabikunda nyene ndi umwana muto wa 6 ans 7 ans. Bigenda rero bikura, Imana irantera iteka impa ubwo buntu bwo gushobora kuyimenya. Ndavuka ubwa kabiri ndi muri Bomberger, niho navukiye ubwa kabiri, niho nakiriye Kristo, nongera ndabatirizwaho. Hama niyo nyota yo kuba umuririmbyi niho novuga ko yakuriye, ko hari abaririmbyi bazi kuririmba, none umunsi cubaha mutama wacu Dudu n'abandi benshi. Rero bigenda bibandanye gushika n'uno munsi. Divin mbwa muri ico gihe nta bikorwa twoko turabona kuragaragaza nka Divin, ariko ngiki cyagusunitse kumva mu gihe nkiki rero uhagurukana ugakora nkawe? Urumva kuri iyo parcours yose umuntu yaraciye mu ishengero, muri chorale, n'ubundi muri chorale, hama hakaba n'imigwi y'abaririmbyi yagira byuka umuntu akajayo. Kandi nibaza ko gukura kwa mbere nashoboye kugira nagukuye muri iyo migwi, gukura mu buryo bwo kuba umuntu aciye bugufi imbere y'igikorwa c'Imana, no kuba umuntu ari passionné muri ubwo buryo bwo kuririmba. Donc nari mu mugwi witwa Glorify Team n'abavandimwe, kandi ni abantu twakoranye cyane ko gusa bitagikora. Ama par après hari abantu bambwiye ati Don numva banzi kera ntaragira iryo zina rya Divine Gift, ambwiye ati urakwiye gukora indirimbo yiwawe kuva muri 2018. Kuri indirimbo yiwawe urakwiye gukora ikintu ciwawe kitwereka nimba by'ukuri hari ikintu ushoboye. Gati ndumva umengo sindaba ready, yaragera. Par après Imana yarampaye ubwo bushobozi, iranyekipa spirituellement, iranyekipa aussi techniquement, iranyekipa musicalement, hose kugenda nkura n'uburyo nshobora kuzoshikiriza ibintu by'uwanje muri uwo mutima. Par ailleurs naha rero Imana yashoboje muri ubwo buntu bwayo gusohora igikorwa ca mbere. Divin muri gospel même si utaramara nibaza ko umaze igihe kinini nubwo twabonye icyo gikorwa cawe, umaze igihe kitari gito. Nakabazo nkunda kubaza abarindi benshi mugabo mose yama nk'inyishu itandukanye n'iyo wundi. Kubwa Divine Gift, gospel ifise ikibanza cahe muri mu gihugu cyacu canke ifise image yahe? Uti turavye inyuma gato muri aba batamba babitangiye imbere mukaraba rero n'iki gihe ubona kubwa kuya image ya canke ubona ifise position ya?
je novuga ni ingazi zibiri n'amapiriye abiri no kwishurako hariho piriye ya mbere gospel ni ikintu ca mbere gikwiye kugira ikibanza kinini kuri twebwe abaririmbyi mbona gifise ikibanza kinini kuko ni umuziki dukora wamamaza Imana yaducunguye donc twamamaza ishimwe rye yaduhamagaye kuri urwo ruhande twari dukwiye kubikorana ishaka n'ingoga kandi mu buryo burenze urugero kuko turiko twamamaza iyo Mana irengeye ikintu cose ariko ku yindi ngazi ni kuri dufatiye hamwe ku muziki wose wo mu Burundi no munsi umenga usa neza ejo umeze nabi kuri twebwe rero abantu ba gospel rero shaho turaremvye nikindi kintu uvuze muraremvye uvuze mu buryo bwayo turemvye mu buryo bw'uko abantu bo muri profane secular nubwo batakunda ko tuvyita gutyo n'abantu barashigikirwa impande zose uburyo ivyimviro iki ariko twebwe no muri gospel umuntu kugira honyene nakubwira ati nzoguterera banza kuvuga harya muhungu mbe ari mu biki ariko arafyinata kuko c'Imana twebwe turiko turabikora kuri ya ngazi y'igikorwa c'Imana twari dukwiye kubikora inyuma atabindi vyimviro ubwo biteza kuhaba kubera iki turasohora uburyo nka jewe narasohoye uburyo no munsi subije ubwenge inyuma mporangira ubwo ati ndibaza hataye nzosohora vuba mugabo hamwe mu kwezi kuza dushobora kubona kandi afata ndaza kabaze mu nyuma yego rero kuri ico rero twari dukwiye kuba abantu bakwiye gushigikira donc gospel nta kibanza kinini barayiha notama uravye muri journalisme kugira baguha ikiganiro nkuko mwabikoze nibwe nuko mubitahura mwe nuko mubitahura ncenda kongerako muraduha ikiganiro mugabo ahonye tukingaho nyene hari abakubesha akunda kuvuga ngo wa journalist canke ma media ngo yatabaho umwanya bavuze ibikorwa vyo hanze ngivyo mundi ntabivuza epo tugasanga namwe bw'ubwanyu ntaho kumbure namwe mu bituma batabavuza cyane canke batabavuga ko cyane ugasanga batumiye nko muri evenema nk'ubu ufite indirimbo zitatu ukavayo atari indirimbo yawe ni muririmbyi ukarimbiza indirimbo z'abo bantu nyene tumuvuga ko bavuza ico ntaho zishaka kuba ari ikibazo kuri mwebwe ni ukuri ni ikibazo gikomeye kandi baza ko dukwiye kubigaruka resama niho nariko ndabwira umugenzi turakwiye uravye abatama batwitangiye Dudu Apollinaire Fortran bajya bose barakoze imiziki y'impacta nibyo umuntu ku giti ciwe bisanzwe umuntu umwe mugaya ari impacta mwishengero kandi no kwishengero ry'u Burundi indirimbo zakoreshwa mu rushengero uno munsi umengo dukora indirimbo zo kuvuza mu matelefone kuvuzwa mu radio mugabo hagati mu bwoko bw'Imana umengo ntizikwiye gukoresha ico kibazo none ahanini imbere ko twinjiye mu ndirimbo yawe ico kibazo kivahe canke kiba kubera iki kuko turavye muri izo ndirimbo z'abatamuvuze gushika no munsi ziracavuza n'amashengero hose ariko kandi umengo bari bake ariko mwego muri zino generation muri benshi cyane mugabo izo ndirimbo ukamengo nta muvuma ziko ziragira hari na zimwe usanga zirimba mu mashengero barimo gusa ariko zimatanye n'ivyizego by'amashengero yabo ugasanga muri indi shengero nta ushobora kuyivuza ico kibazo kivahe canke mu ninyigisho nke mudafise mukeneye kwigishwa canke wese haguruka uko yumva ariko mwese abikora uko yumva ariko abirongorwa nibaza ko ngerageje gucishura coba kiri nyinyisho nyinshi ico kibazo nka zibiri muri nyinshi canke zibiri muri nyinshi nuko ubwa mbere kera wabivuze bari baki kandi ico batanga bagitanga n'umutima wabo wose bariko bashaka guhereza ishengero mugabo twebwe naje ndimwo hari igihe usanga motivation idahagaze kuco tugiye gutanga ku ishengero ni kuco tugiye gutanga bazocakire indirimbo ivuzwe batubone ivuzwe hariya bibi bintu bitesa iyo ni fact ya mbere yindi fact ya kabiri nuko harabaho n'uwo mutima rero ufatanye nuko izoshikira abo bantu uburyo rero donc ivyizerwa bivuze mukinibaza ko nibyo byari bikwiye kutubloka muga kandi ntibyari binakwiye kutubloka kuko nimba turiko twamamaza Imana imwe nimba turiko twamamaza iyo Mana twese yaducunguye na hashu twari dukwiye gushigikirana dukwiye kubikora n'umutima wose dukwiye kubikora kandi tunezerewe mugabo ntibikunda sinzi rero n'abajournaliste ngira niyo mpamvu batatwemera kubera hagati yacu urumva rero acara gahaze mu Imana izodufasha bizogenda bihinda burya umuririmbyi wese ategeza ko ari umwanditsi byo nawe usanga bifise
ikindi Ikibazo- kibazo ikibazo akumva arashoboye kuririmba mbwa adashoboye kwandika Ico ni cyangwa iki- ugasanga azi kwandika atavuga ati nanje ntegerezwa ico ni ikibazo ciza kandi urumva ntituranabitahura jewe hariho ikintu nkunze kuvuga mu rushengero hajya turafiseyo mu baririmbyi explicitement turafiseyo umuririmbyi aririmba neza kandi adashoboye kurongora ishengero afise ijwi ryiza ushobora kumuha stage agaperforminga muga ubwoko bw'Imana kuburongora biragoye turafise umuririmbyi ashoboye kurongora ishengero muga hageze kwandika ikaba ikibazo ntegerezwa kwikora ku wundi muntu ategerezwa kwikora ku wundi muntu mu Rwanda orona mu Rwanda bisigaye biri ouvert usanga no mu ndirimbo yanditse ati ni naka yanditse kandi igafasha urushengero nuko ntashatse kuvuga amazina reka oya amazina ntacu mfate yuko mu ndirimbo nyinshi zihari twebwe ntitugomba kwerekana ko tudashoboye ashaka ku mushaka jembo nerekane ko ndashoboye kwandika ndashoboye kuririmba sinyegeze ivyo bintu ntashoboye Fabrice zanje sinde zigaragaza Fabrice zanje ya ifumva ko n'umuririmbyi gituma gospel take yatembe nkuko mwavyifuza haracari utuntu authenticité ntayo bro satirika rero ntibazo badukubita amakofi cyangwa dutera amabuye oya naje ndimo bene data n'uwari tuvuga banaka n'uwari musaza Ego. ariko twite titwe indirimbo yawe Div tembagaza tembagaza yego bisobanura tembagaza nibaza ko nirefeye ku bintu bibiri nirefeye kuri Jean Yohana kabiri ku murongo wa 13 kubandanya kuri 17 Kristo yinjiye mu isengero ry'i Yerusalemu yasanze hameze gute yasanze huzuye ku ruhande rumwe hariho abantu bahagize akaguriro huzuye abantu badandaza isoko ishengero ryasigura iki muri kiriya gihe ryasigura la présence manifestée de Dieu la présence divine aho hantu ariko acasanga ico kibanza cyahindutse akaguriro nibyo naho inyuma hariho aho basengera Kristo acavuga ati non ça c'est la place de mon père ategerezwa kuba manifesté hano ategerezwa kuba glorifié muri kino kibanza donc ibi bintu ntibikunda arasanzaza ivyari biriho aratembagaza ivyari biriho niryo jambo rikoreshwa donc icagusunitse icasunitse nico nyene ubu rero bitumbera kuri twebwe Paulo niwe avuga ati uno munsi nitwe turi ngoro z'Imana nzima ingoro ya mpemu yera donc turavyakira mu mutwe mugabo pratiquement dans la vie iri pratique usanga tutariko turabaho uko usanga tumeze nk'iryo shengero ryuko ni ahantu igihande kimwe twaragihaye Imana ikindi gihande kirimo ibintu byinshi kirimo ivyo niyumvira nshaka gukora ama ambition adafatiye ku Mana kirimo ibintu byinshi uruvangatirane rw'ibintu bidahesha icubahiro Imana jewe rero niravye kuri rwa ruhande rwa kabiri navuga niravye navuga nti Seigneur kuko ni sengesho giwanje nahaye kwa abandi nari mu bihe mvuga nti Seigneur fata umutima wanje fata ubu bugingo fata ibiri indani muri jewe bitariko birakuglorifia by'ukuri ubisanzaza ubitembagaze ukureho ico kibi cose kiri muri jewe usigaze iciza cawe muri jewe murakoze imbere ko yitubwira mu kantu gatoya kugira ngo dutere amatsiko no kwadukurikirana ashaka kuja kwiraba kuri channel yawe hari agaparti mu ndimbo yawe akavuga ngo ngo ikibi canje ni canje iciza canje ni cawe bisobanura ikibi cose kiri muri jewe ni canje hama iciza cose kiri muri jewe ni cawe ni kwa kuntu wibona indani nari kuvuga indani muri wewe donc hari ibintu twiha ukamengo ukijijwe ibintu byose ukora biri right ni byiza mugabo by'ukuri wisuzumye ukaba umunyakuri imbere y'Imana uvuga ati ndiko ndabona amafasi atari karahesha icubahiro Imana nico kibi kiri indani muri jewe kandi ni canje ariko kandi nimba muri jewe hari y'Imana irashobora gukorera iciza cose muri jewe donc iciza mfise sije ndacikoreye ni Imana igikoreye muri jewe kuko kiri muri jewe ariko ikibi cose kiri muri jewe kubera ndi affecté nico caha aha reka rero twimbire mu dusegonde duke kugira ngo dutere amatsiko ariko adukurikirana ntaze ko turashikuza bashaka kuja kwikurikirana nshuti tubwira nahiri umaze kuturirimbira agaparti gato uza mbere ico ubuzima butoma igihe cose nzoba nkiriho uza mbere ico
urupfu rutazonyaka igihe ntazoba nkiriho ninagera mu mwonga wuzuye umwiza nzokwihweza za nyonga zawe reka ivyamere byose bimbere ubuhome maze ngendere mu nzira zawe. Bashaka kugira ahinga ngo bashaka kuja kurikirana yose bagishika subscribe like share ivyo bintu ntavuze muravyumvise subscribe sharing and you like kajya kantu nyene na commentaire zirakenewe mu mpanure canke mumbwira ivyo nkwiye gukosora sur l'aspect yo kwandika canke nimba nakoze ibintu bitahisha Imana icubahiro naho nyene ibyo niho ndavuga karibu cyane. Donc ni kuri channel ya Divine Gift, indirimbo yitwa Tembagaza. Karibu cyane kuri channel yanje mushize kushigikira. Murakoze. Reka rero ko ubitswe amaturangiriza utubazo turi canke dutatu ariko Divine Gift ngiye kumubaza utubazo tubiri gusa. Tufatanye n'ubuzima busanzwe kandi bufatanye na career yawe. Akabazo ka mbere tushira muri 30 secondes. Maze indirimbo yawe commentaire ya mbere wabonye ni ya Commentaire ya mbere nabonye ni igikorwa ciza Imana iguhezagire kandi ifise amajambo meza. Uko yagizwe n'umuntu akazi very gift niki kimaze kumuryohera ubuzima ati vraiment sinzopfa nibagiye indira pano musi ukizwa pano musi ugaragaza iyo ndirimbo yawe pano musi wa diplome 30 secondes cyambere kimaze kunyohera yego abagenzi Bundi kubera ntazi explicit murakoze cyane mwakoze nanje kuntumira kandi niba kwe kuba nashitse hano.